iyo umuntu ashize umutahe muri kigingi aronka ama generation yose ni kuvuga hari abantu b'abavyeyi twari kumwe bakuze cyane basumba n'abavyeyi biwanje baje mu biteramo byo muri Europe ariko usanga bakubwira ati nukuri je wo Double J ntawenzi hari abantu baje bafisa gakoni bagira bati nukuri peut-être ngira ndakora ku ma generation yose turi muri spectacle ya comédie il faut qu'il y ait comédie sibyo tugire comédie 100% comédie bashobora gushiramo abandi artiste bakaza yego bamenshi harabambwira ati none tu te portes garant none jewe ni porte garant gashahu nta garantie fils ariko je ndumva yuko biragoye nta uzi kiba kiri mu mutima w'umuntu ariko ivyoye vraiment ndagerageza kuko na jewe ntugire ngo birangyohera cyane nibindyohera kubera niho haca hatangura kuza ibintu by'amasharuzi iyo abantu babona umuntu aguma agenda wenyene babona mengo na ma opportunité mengo yugurukiye wewe none ni hajya haca hatangura kuza des histoires ati bakabijana mu moko ce sont des jalousies ziya zose abandi nabo bagatangura kubijana mu bintu by'amavodu ntavyo muri bamumva ngo ujya mutipe ngo yatanze ikimazi ngo nje tumubona ngo inyenyeri tu vois hari bimaze imisi heza abantu babindungikira ibintu byavuzwe n'umudamu yadutumiye mu giteramo turi kumwe na Kidumu yego aravuga ibintu by'amoko ibintu vraiment numva umengo biri très dépassé ibintu naratangaye cyane jewe bivuga ki nivyo nyene ndiko ndavuga umva nkibibona barambariye ati ndaraba ikiganiro cyose ndavuga ni ibintu n'umuvyeyi je navuye twagiye kuganira navuye mu Birigi navuye muri Sweden ngenda mu Birigi muri Sweden nta kintu kimwe yambajije ngo byagenze gute kigi ngo mugore nyene yego muri Sweden jewe na hose yagutwaniye abatwara oya yadutumiye mu giteramo yateguye igiteramo ahantu bita Liège ariko mu bisanzwe ari basé ahantu bita Charleroi rero Kidumu yarakoze Charleroi hanyuma tugenda dukora igiteramo hamwe ego mu mvugo yo yaravuga ati nanse gutatanya inguvu c'est-à-dire gutatanya public no kuvuga bakunda kigingi bagende hariya bakunda nuze bagende hariya nubwo hoba hari umuntu mu evénementiel yadutumiye afise iyo intention nibaza ko ntavyo yoshobora kuko jewe ndavye kuva ngenda muri Amerika muri Canada ndabwa n'ubwoko bwose harabavuga ngo kameme tuvugisha ukuri kwa kiginga abatutsi abari benshi sivyo ivyo nta ariko bose baba bahari uvyakira guteka kigingi yumvise abantu bakora birambabaza ibintu nk'ivyo kubera jewe public ndayifata co kimwe rero tuko turabiha inguvu tubidebata ko nabonye abantu bakata ko kantu bashiramo indirimbo ya Kidumu babigira ibintu birebire twebwe en tant qu'artiste turi soudé ivyo bintu ntavyo turimwo ntavyo tuzi kandi sinibaza ko tuzona bijamwe ibintu by'amoko n'ibintu biri dépassé je umwana wanje senga Imana aza kure atazi ubwoko afise je ndakubwiza ukuri sinigeze ndabiha agaciro nagato naranatwenza ho naranatwenza no muri audio yawe biranumvikana amasinzi ko bamauje asirikira gira utanga warumva kumengo nta harama audio yiwanje yasohotse afise audio yawe yasohotse werugikiye ntawo nzi ego ariko audio ngacu azifise ntavyo narinzi jewe wo twabivuganye ya Kidumu nawe nyene uwo twabivuganye sinarinzi ko yavuye a diffuser audio zanje ariko yari muri organisation Irebe FM uziko namara abarivye bashika kure haramwe wo batanga gushika mege bangana ijyaga kigingi urumwe mu bakomedian bateye ubwoba ngamwe cyaco bundi buzuza bakaja no hanze cyane ukamengo wewe uguri hejuru y'abarivye ibangana ijyaga kigingi akoresha ntabanga kuko ibiyindi ko ndacamo n'igihe canje n'abandi bazoronka igihe cabo yego ntacu ndabasumbije kinini atari uko nibaza umuntu wese n'umwanya wiwe ibiyese passager no musi ndarose visa ndiko ndakoresha zizohera subire nsabe nta kintu nakimece neza ngo bazosura kuma hanyuma ubundi nawe agende nivyo ninanifuza cyane yuko tugenda turi benshi kuko turafise grand public nini cyane communauté iba hanze bakeneye nabo kwibutsa ivyo muhira bakeneye gusubira ku kandi babikunda rero ntabanga rinini no bambeshe ndasaba nkuko nkafata procedure nk'izabandi bose bagira
hanyuma mu gutegura ibiteramo nabo ni igiteramo bijanye byo kuvoyaja nibaza yuko ivyo kuja gukora à l'étranger ni procedure yagiye ba hanyuma naragiye bwa mbere ndagaruka ndakosora hanyuma je nibaza ko atabanga n'ukuri rinini nuko peut-être hariho umuntu yambariye ikintu yarambariye ati iyo kiginga je iyo umuntu ashize umutahe muri kigingi aronka ama generation yose ni kuvuga hari abantu b'abavyeyi twari kumwe bakuze cyane basumba n'abavyeyi biwanje baje mu biteramo byo muri Europe ariko usanga bakubwira ati nukuri je wo Double J ntawenzi hari abantu baje bafise agakoni bagira bati nukuri peut-être ngira ndakora ku ma generation yose c'est pour ça que urumva abantu kubera bijye bintu ni risque ufata ni risque no gushira umutahe abanyarwanda bavuga ngo gushora no gushora amafaranga yawe mu bintu utazi yuko feedback izobimeze rero benshi barabaza rero nibaza yuko twoza turakora indirimbo ni ryo banga nibaza no canka agakrende yo no bavunira no gukora indirimbo zatenya ama generation yose kugira mu biteramo byacu ntihaze babandi nyene moins de 18 ans gusa canke ntihaze aba jeune gusa kugera ku myaka 30 yego shima Imana rero ko jewe ivyo nkina ivyo nkora bishikira benshi suko ari bose ariko suko ari bose kuko nanje nko muri ivyo bihugu vya Buraya abana bari mu myaka 12 11 vraiment kigingi d'abord benshi ni hariho bataba bazi kirundi ni batahura cyane kirundi hanyuma blague zanje zirakura blague zirevolue avec umuntu yari karakura rero tugenda tujana abo tungana abari munsi yanje gato les trentaines 40 ans 50 kuduga rero uri muri 16 17 ça va ariko 11 15 abenshi usanga bariko baciye baja hanze muri ayo masale tuba turakoreramwo kuja kwiganirira n'abagenzi babo kuvuga yuko sinatenya bose nanje mais quand même urumva hariho quand même une génération y'abakuze yiza mu biteramo byanje nibaza ko ariko kantu peut-être ko bagatuma bantumira hatandukanye henshi hanyuma ikindi naco wibuke yuko n'abatumira turi presque ku ma generation nk'ina abantu usanga tungana n'abantu usanga twarakoranye twariganye yiganye na grand frère ndamuzi muri quartier ndagize iki cyangwa ugasanga n'umuntu ivyo mvuga arumva yuko umengo biri muri jeunesse yiwe biri muri ari situa mu byo mvuga so biramworohera hagere rero ikintu gikundura gishiramo amafaranga sisa ariko nta banga no vuga ngo riri specifique jewe ngo nkora ngaha ngo kugira ngo abantu ika nta muntu nsaba ngo ndagusabye ntumire barantelefona bakambarira ati bite kigi narumvise uri muri mu Bubiligi narumvise uri muri Swede twokorana jewe ndi mu Budagi jewe ndi ngaha jewe ndi muri Swede ndi muri Norvege ndi he yego nkamara ati yego uri modalité nize hanyuma bigenze neza tugakorana nta banga kabisa dusubire inyuma gatoya wabuze yuko nta banga ariko nuko uri mu gihe cyawe dugiye kuri batoya bawe bona yuko uragaragara cyane wenyine aho muri diaspora ariko batoya bawe mu mugabo wo gutwenza ntitubabona ni ikiro kigingi akora kugira ngo bajya abantu nabo tutabona mu minsi zo tubona hari undi mu comment yatumwe ko nka kigingi tuguma tumubona hariya mu mahanga ego ivyo je ndakunda kubivuga ndabibabwira cyane ndababwira ni jewe negura ibiteramo binini ya ibujumbura kandi mandi kumwe nabo dukusanga dukorana uwo mwuga rero bigutwaye iki gutumira umwe muri bo tukaza tuzananye kuko nibaza ko twotanga vyiza gusumba nje jenyene ego amakenga rero ntabura kujya nanje nabuze visa inshuro nyinshi kubera peut-être l'ambassade itabona itanyizera niko nabariya aye bashobora kuba bamwe batabizera akafati urabona wewe ubusize umugore mwana canke urabona wewe kigingi urabibona baka niyo hava cika niyo hava ubona nkagerageza kuba umuriza nkabwira ni gucika kubera iki jewe natanguye kuza telage nabonye niyo myaka bagezemwo niki rero nta nguvu nyinshi ndabifise ko atari uko ndagira iyo plaidoyer nyene nkavuga ni
hein, tu t'imagines combien twoza ari hamwe turi aba artiste bane tugakira comédie de 19h à minuit hein, ubu tu es obligé gushiramwo traditionnel sindazanse siniko navuga ngo zivemwo ariko turi muri spectacle ya comédie faut kiba comédie sivyo et tugire comédie 100% comédie bashobora gushiramo abandi ba artiste bakaza yego bamenshi harabambwira ati none tu te portes garant none jewe ni porte garant gashahu nta garantie fils ariko genda ndumva yuko biragoye nta uzi kiba kiri mu mutima w'umuntu ariko ivyoye vraiment turagerageza ndagerageza kuko na jewe ntugire ngo birangyohera cyane nibindyohera kubera niho haca hatangura kuza ibintu by'amashaluzi iyo abantu babona umuntu aguma agenda wenyene babona mengo na ma opportunité mengo yugurukiye wewe none nihajya haca hatangura kuza des histoires ati bakabijana mu moko ce sont des jalousies zijya zose abandi nabo bagatangura kubijana mu bintu by'amavodu ntavyo muri bamumva ngo ujya mutipe ngo yatanze ikimazi ngo nje tumubona ngo inyenyeri tu vois bijya ce sont des jalousies ni ibintu biva ku ni frustration y'abantu kubera bavuga bati none kubera ikatagenze so ico je ni ikintu rero marge ndiko nonderera umuryango ndiko nondera ubuzima mais ndazi neza yuko c'est inévitable ni ndabibona mu commentaire abantu ibintu bandika ndabona ibintu bandika mais nukubirengera turi mu bihugu bya Afrika aho mu mutwe hataratera imbere mu bantu benshi aho ikintu cyose umuntu atatahura ategezwa kukironderera intumbero yiwe uko ubwenge bwaho bugera mais jewe nta n'abantu turakorana cyane nta vedette boba bantwaye ko abazungu bavuga ngo ngo ndikonda nta vedette ndikonda proteger jewe ibi bintu byo kugenda hariya ni opportunité nziza no kuja ku umwese n'umwanya wiwe no kuja kuzana uburyo bufasha umuryango teza imbere n'igihugu ko ayo mafaranga y'agaciro turayakeneye turayazana tukavunjisha tugasuma tukagira iki so rero hanyuma n'uwogenda akabandanya ibaza yuko hari uwo bishikira hari uwo bishikira gusa nuko urumva bitaba byoroshe yego asante saja akabazo mfise ni kamwe ari kintu uvuze wavuga uti hajamo n'amajaruzi of course arabaho rimwe na rimwe uravuga n'ibindi bigiye bitandukanye shaka amagara nyene hari n'amaudio yagiye asohoka fata kwiki nyene atuzi yiwanyu sinzi kwa yumvise cyari bimaze imisi heza abantu babindungikira ibintu byavuzwe n'umudamu yadutumiye mu giteramo turi kumwe na Kidumu yego aravuga ibintu by'amoko ibintu vraiment numva umengo biri très dépassé ibintu naratangaye cyane jewe bo bivuga ki nivyo nyene ndiko ndavuga umva nkibibona barambariye ati raba ndaraba ikiganiro cyose ndavuga ni ibintu n'umuvyeyi je navuye twagiye kuganira navuye mu Birigi navuye muri Sweden ngenda mu Birigi muri Sweden nta kintu kimwe yambajije ngo byagenze gute kigi ngo mugore nyene yego muri Sweden jewe hose nibagutwaniye amatwara oya yadutumiye mu giteramo yateguye igiteramo ahantu bita Liège ariko mu bisanzwe ari basé ahantu bita Charleroi rero Kidumu yarakoze Charleroi hanyuma tugenda dukora igiteramo hamwe ego mu mvugo yiwe yaravuga ati nanse gutatanya inguvu c'est-à-dire gutatanya public no kuvuga bakunda kigingi bagende hariya bakunda nuze bagende hariya mais pourquoi pas tubashira hamwe kandi yari initiative nziza mais nta bintu by'amoko nigeze numva kuri table twariko ndaravuye mu Birigi bambe Bruxelles ndaza Charleroi turaganira kuri iyo deal nyene twagomba gukora Liège ego n'umuvyeyi vraiment n'umumama akuze kintu ca mbere coco namubonye ko n'umuvyeyi akuze n'umumama ahumuye amaze imyaka myinshi mu gihugu cy'Ububirigi afise témoignage ikomeye cyane yafashije abarundi benshi kandi bamoko yose abaciye Serbia abaje kera n'umuntu akora ibintu byo kurima afise harangire mu Birigi arazwi na gouvernement ni muri babadamu agutumiye nibaza ko bigoye ko bakwangira kuko n'umuntu qui contribue ara contribue mu iterambere ry'Ububirigi afise inka arorora afise imirima afise afurnisa inyama abazungu urumva umuntu akomeye so akaca kunda rero Burundi afise shira hamwe afise akabare rero njena Burundi nyene aho ahaba nyene Charleroi jewe nkibibona naratangaye cyane bo ikintu ca mbere cyo nabonye nibaza ko n'umuvyeyi ntiyarazi ngira ivyarika ntiyarazi yuko
ibintu avuga biza gutusha abantu benshi Yeah. yego ico narakibonye vraiment n'umuntu atera inkuru marabonye ivyo yavuze kuri Satbi nibiki usanga wibagiye ko ari agakamera nibiki umugani wa Kidumu nibaza yuko n'abajournaliste rimwe hari igihe vraiment baze turaraba neza hagiyemo gukavya ego hagiyemwo guprofita umuntu w'umuvyeyi umuntu akuze ukamureka akavuga ibintu mu bisanzwe bivugirwa inyuma kuko mu muco w'ikirundi urabizi neza yuko hari ibintu bivugirwa mu nzu hariho n'ibivugirwa imbere hariho n'ibivugirwa inyuma y'inzu ariko ukamureka ubona neza yuko atari muri domaine yiwe bijya rero je nta gaciro sinamublamye cyane vraiment n'umama akuze kandi ico yakoze nibaza ko gikomeye gusumba bijya yavuze c'est passager n'ibintu amoko arahari mu gihugu arahari twebwe generation yacu tuyazanye twakuze tuvyumva rero bajya n'abantu bakuze yarabivuze arashobora kuba bivugwa arashobora kuba ariko sinibaza yuko hari umuntu yohaguruka gusa ikintu kimwe coco no kwajuta ko twebwe sito twitegurira ibiteramo nubwo hoba hari umuntu mu evenementiel yadutumiye afise iyo intention nibaza ko ntavyo yoshobora kuko jewe ndavye kuva ngenda muri Amerika muri Canada ndabwa n'ubwoko bwose harabavuga ngo kameme tuvugisha ukuri kwa Kiginga abatutsi abari benshi sivyo ivyo nta ariko bose baba bahari uvyakira guteka Kigingi yumvise abantu bakora birambabaza ibintu nk'ivyo kubera jewe public ndayifata co kimwe ego frame nta detail yo kuvuga ngo abatutsi canke ngo nje kuraba ngo mbega ngo abantu baje kundaba ngo n'abahutu canke n'abatutsi ka frame je manifuza yuko mvuze ivyo nza kuvuga biza kunezera public biza kunezera abantu bazoba so nukubirengera iyo rero tuko turabiha inguvu tubidebata ko nabonye abantu bakata ko kantu bashiramo indirimbo ya Kidumu babigira ibintu birebire twebwe en tant qu'artiste turi soudé ivyo bintu ntavyo turimwo ntavyo tuzi kandi sinibaza ko tuzona bijamwo ibintu by'amoko n'ibintu biri dépassé je umwana wanje senga Imana aza kure atazi ubwoko afise yego vraiment aza kure atazi ubwoko afise kuko ni gisebe ni virus umuteye aca agenda kurana ugasanga ibintu twabayemwo navyo tuzofa tuvuyemo so nivyo rero jewe mu majambo make ntawe nza kublama ntawe nza gutakotor ariko ivyavuzwe ntivyari bibereye yego hanyuma n'umuvyeyi akuze nibaza yuko atazosubira yarabonye yuko ibintu nk'ivyo ni ce sont des sujets sensibles mu gihugu kandi encore plus bitari navyo turafise amatémoignage menshi je novuga byinshi cyane turafise amatémoignage menshi abantu hari amahanga urana bavuga ibyo bigombe umuntu akaza akakubwira ikintu ukumva ko ashatse kukujana mu bintu by'amoko ariko ukavuga ati ivyo sivyo byanzanye sivyo ntibibuze abarundi hari abarundi bakigwaye bakinyengeterewe nako kanuze nico gituma tuguma mu bibazo tuguma mu ntuze kuko umuzungu yabituzanyemo araryoherwa turiko turabivuga araryoherwa tuguma twiidentifiana tuvuga ngo ujya n'umututsi ngo ujya n'umuhutu araryoherwa kubera ashaka kutudiviza hanyuma adutwara igihugu adutware no richesse ko president y'Amerika arabivuga rero hakurengera tukwiye kwiyumvira nk'abantu barize abantu barabonye yuko twarahenzwe abantu barabonye yuko umututsi yarishe umuhutu yarishe umututsi ivyo bintu rero tubandanye tubishira muri debu kabona je byarantangaje cyane je ndakubwiza ukuri sinigeze ndabiha agaciro nagato naranatwenza ho naranatwenza no muri audio yawe biranumvikana amasinzi ko bamawuje asirikira agira utanga warumva kumengo nta hari ama audio yiwanje yasohotse afisi audio yawe yasohotse werugikiye ntawo nzi ego ariko audio ngacu azifise navyo narinzi jewe wo twabivuganye ni ya Kidumu nawe nyene uwo twabivuganye sinanzi ko yavuye adifiza audio zanje ariko yari muri organisation n'umuntu narungikiye ariko arambariranga ibi nibiki ndamubwira ni ivyo bintu nta gaciro bifise sivyo reka tubireke ku hageze n'ahantu ndamubwira ntusubire kubi nabindungikira abantu bariko baragira narabonye nibindi bandungikiye ubuherutse umuntu ariko aravuga ngo ibi bintu ni grave ngo abo artiste ngo barakwiye gusubiza amafaranga ngo bwabundi nivyo bajamwo ndavuga nti en fait iyo umuntu afise iyo ngwara muri we umengura muhaye icabikorera kuramuhaye icabikora rero ivyo jewe nkikibona nta nagaciro nabihaye nta ego naranatwenza ahubwo numva n'ikigongo ndavuga niyo ariko ni kubereka abashonaliste arabana babi sivyo uyu n'umuntu w'umumama
warumva yuko avuga ibintu kandi arakuze kandi jewe mille respect n'ubu ndamwubaha cyane ujya muvyeyi hanyuma ivyo yavuze ashobora kuba ari ibintu yumvise y'amakuru yo mu kabare kuko muri Swede jewe ngaruke jewe nagiye yavuze ngo muri Swede ngo Kigingi ngo yagiye ategura igiteramo ciwe d'abord ngaho oye kwabaye kwihenda cyangwa kutamenya kuko jewe navuye ngaha mpagurukanye ni banki Bankobu ngiye mu biteramo bijanye na rencontre no kuvuga amahigano wa basket yitwa Intamba Day yari yabaye sponsorisé par la banque jewe nkaba ndi brand ambassador wa Bankobu hanyuma tugenda tujanye GTMC hanyuma harategurwa igiteramo la veille igiteramo cyateguwe la veille hanyuma harabaye polemique je ngunda kuvugisha kuri ibintu byose harabaye polemique ico giteramo je sinarinzi combien biri grave jewe narasabye ngira ko ahubwo ngire ko ntanga umuco kuko hari abantu benshi banavuze Kigingi bana bijya ariko aravuga by'abatutsi hariya muri Sweden nabo bavuga ati Kigingi n'umusende DFDD aje konona kudiviza communauté yacu twari dufise evenement ya Lion Story yaba ngahanye muri umuji wa Busala azananye na Bankobu ibanki ifise imitahe ya gouvernement urabibona harabaye ama space abantu benshi barabitera kinduru ayo mafaranga bari nabo harimo politique tu jewe nagiye ngiye gukora nka Kigingi ariko akora i Bujumbura no vuga la banque yagomba kumpa ivyigomba kumpa yari sanzwe impa alors ndavuga ni pourquoi pas konje muri Swede ndaheruka kera no organiza turabitorganiza une petite soirée aho nanje nshobora kubivyaza umusaruro bo turabitegura affiche irasohoka mais par rapport baravuga ati wewe hari evenement yari imaze igihe a 45 minutes hari Kidumu kandi ndabizi neza ko nabatumiye Kidumu baragerageje kundondera kugira tuje hamwe ndavuga ni jewe si abo turiko turakorana bamaze kwiyangaja ntibizoba bigikunze yuko nza sino jewe ntaco byari bitwaye naco gushira hamwe inguvu ni ibintu bivyiza cyane uravyumva rero harabaye ama polemique pa ama polemique yo kuvuga ngo abatutsi abahutu no habaye ama polemique ati kubera iki ico giteramo ca banko bumva baci bacitiri ca Bankobu araho kesi ca Bankobu ni jewe nasabye nti vu que la Bankobu isanzwe ima per diem n'ibindi bisanzwe nk'umu brand ambassador hembwa chaque mois nari nifuza gukora igiteramo la veille tuvugana n'umuntu ararondera salle turakora makei araboneka ndayazana ariko chansanga ariko hari deba nini bavuga ati hari ikindi giteramo Lion Story yari ngaha muri umuji nyene cyateguwe kuva kera no kuvuga bamwe baravuga ati nitujayo abandi bavuga ati Kigingi abandi urumva biratera induru ariko jewe igikuru niki igikuru wima amajwi amajamba abantu je na mauvaise intention ari mfise c'était juste nje kurondera umukate w'umwana wanje nta muntu numwe ndiko ndipfuriza ko yobura kuko nuwari karategura ivyo biteramo bindi yari umugenzi wanje twaraganira hamubarende mon frère urabizi tuzobandanya muri tourne zikurikira wari yateguye ivyo biteramo vy'amarege n'umugenzi wanje twabandanije n'ibindi biteramo bikurikira no kuvuga Geneve twari kumwe ndabwira ni mon frère ndaje iyo mbuga nanje vu que muri Swede hari ibindi binzanye by'akazi nari nifuza gukora igiteramo ku mugoroba bica bigenda gutyo so rero abantu rero bagiye b'interpreta ni nka ya exercice bahora bagira jewe ndakubwira bwira naka ivyo ndakukubwira tugiye kumviriza iyi message naguhaye yamaze guca mu bantu benshi iza guseruka hari yahamaze kujamo ibindi nibaza ko ariko byagenze rero aho ndikongerageza gutanga umuco kuri Swede hanyuma ivyo rero kubona yarabivuze ashobora kuba yavuze ivyo yumvise ariko nibaza yuko ngaruke gatoyi ujya muvyeyi ibintu amaze gukora sivyo amaze gukorera igihugu abana b'u Burundi amaze gufasha nubakiriko nibaza ko bitazoca bimuca intege nibaza yuko atari ivyo vyogira vyoza gukona ibi bibaye sivyo vyoza kwefasa ivyo yakoze ibintu byinshi c'est une femme que j'admire beaucoup nadmiye bambariye experience témoignage yiwe bambariye inguvu afise n'umuntu akundana arateka ati ni mujye mwese bon bigerera bivuze n'ibintu peut-être yumvise abivuga uko hanyuma yaradukoresheje twese turi hamwe Kidumu biramubabaza jewe ndumva reka tubihe akanya natwe nitujane nishavu canke niki kuko hajya uri uragira umuriro gutya
so nuko rero ivyo oye nico numva je no bivuga ko nico numva no bivuga ko ku bantu batamuzi bamubonye kujya n'ubuye nabonye arafise Double J azokorera iwe nimba ni hands ndashobora kuba ni hands hari ya Charles Roy ni kubera Charles Roy ibiteramo beriwe nakabare kamenyerewe nakiwiwe inyama nigwiwe inzoga nigwiwe urumva niwe nka centre ya Charles Roy aho abantu bahurira so rero nabonye Double J kandi vraiment abahutu n'abatutsi ntihagire ivyo bintu bisura kuza abarundi turabarundi tugende dushigikira umurundi mwene wacu ni Double J ejo hakaza uwundi tumushigikira ukwari idusubire kura ivyo ni ibintu vraiment biri novuga sinzi ko bidafite agaciro ariko kiginga impanuro omwijambo rimwe bira tuja mu bindi impanuro mva utanga uhagarare nk'umuvyeyi mu ba artiste uhagarare no mu bategura impanuro utanga kuri ico kintu impanuro notanga nuko ku bategura ibiteramo premièrement nuko bo je sinzi kungene no bivuga boraba d'abord bategerezwa kuraba ukungene bunguka ico ni cyambere mbega iyo uri kurategura evenement utumira umuntu avuye i Burundi uraraba d'abord premièrement jewe ndafise naruguru ndafise licence bayita ndafise licence ya société yanje événementielle uyu muntu ndamupresence ndamutumiye nk'umu artiste mba muri kino gihugu ukungene baharura aravuga ati maze gutegura 3 événements mfise imigambi yo gutegura izindi événements niko kazi kanje canke ni yindi pasta yanje ariko inyinjiza amafaranga ko ndashiramo amahera ndaba yuko umu artiste ari fiable d'abord no kuvuga yuko ashobora kuza agasubira inyuma kubera aciye yideklara canka cagenda mu bindi canka cajabuka mu kindi gihugu nibaza yuko amanota aragenda canke bakanya ka licence yo gutegura ibiteramo ico ni cyambere cya kabiri ivyo oye bategereza kubiraba hanyuma ibindi navyo cyane c'est plus technique kuko ivyo ni nakansida kabaye nibaza ko atamuntu atumira mu kuraba moko nta muntu atumira amuntu yotumira mu kuraba moko yoca homba utumira mu kuraba yuko uza kugaruza amafaranga wabishize ego rero ico oye twama twabivuze barabitegura neza ni vyoroshe dukorera ama communauté aho amasare matoyi kuko twe nitwinjiza abantu ibihumbi 5 yaba tugira 5,000 tuba tuja mu arena rero barondera amasare bazi bararaba kamembe bagerageze ego hanyuma n'akanoti kabonetse kanoti kabonetse cyane ndabivuga kanoti kabonetse bibuke ujya mu artiste bibuke ko avuye mu gihugu amahera kenewe kuko sinovuga ngo baduhemba nabi kuko ni contrat ariko ifo yuko umu artiste vraiment aronka sondu aronka ico yagize aronka ico urabona nk'ubu ndagwe en Afrique nibaza ko atari ngaha mu Burundi gusa ko je namaze kuganira n'abanyarwanda batumira n'abaki iyo umu artiste atarava mu gihugu naho oyo kenshi bari abakubitira kandi c'est normal kuko urumva niyo proposition avuga ati wa mupetara harura ati je ndagiye nduri indege nuvuga carrière yanje iraduze du coup ari indege aragiye bamaze kumusinyisha $1,000 canke $1,000 petit yaraje akubise show hari abantu amajana 8 umwe yari ha $35 sivyo wiza nabo bantu ku bantu baranguye ikazi ya ikarato icupa rimwe kuri centime canke $1 rimwe ariko agurisha $5 muri salle inzoga deja mahera zinjiza na mahera menshi cyane gusumba ajya ku muryango urumva ugasanga bamupeta atanye ca gihumbi nico gituma saba nti quand même les événementiels muri mahanga no kuri jewe abo tumaze gukorana bose ndabashimira kandi babandanye bagira uwo mutima ariko ntituga profiter abarundi siko tumeze umu artiste ari ryambere ejo azogenda abandi muhe sondu mwongerereze vraiment ashobora kuba yemeye amafaranga kubera agira ati je ntashaye Burundi azoba ari la fierté kuri jewe ku muryango wanje kuri carrière yanje ariko ifo ko atahana ikintu vraiment ifo ko atahana ikintu kuko ubundi konti uragenda ugaharura après 2 mois ca gihumbi kiba caheze yicaye ameze gutya afise video ari kararaba ya YouTube on ari Bruxelles bavyumva nta shopping yagize ariko agura impuzu aho abandi bazigurira mu muryango nta kintu yashitse ko nta nagahene yaguze urumva ivyo bintu rero quelque part birababaza ico gituma mvuga nti abantu bategura ama evenement turabe umuntu yujuje mwongere mu kubita inoti hama n'aba artiste miha gaciro vraiment bisigure ko kigingi nagucira mwa baririmbyi baje hari hanze kubera 6 gusa
atagafaranga bakuramo jewe sino nta buhamya no bishirako Ariko urabona ingene jewe babayeho. turaganira bishobora kuba ari n'ibintu byambaye ko nanje kise nanse kuvuga uyu canke uriya ariko ni ibintu ni sentiment dushikira twese iyo ukibona umuntu akaviza kabonetse uwo muntu atari umuntu afise bonne foi arakubwira ati wapi ibintu bimeze gutya ndagoye nk'akarorero sinza kuvuga igihugu ko navyo nyine byateye polemique jewe narigeze kuganira n'abantu ndababwira nti jewe rero désormais nshaka ko tugabura nshaka ko mba associé apana yuko munzana nk'umu artiste ngo mumpembe non numva nshaka kuba umu partenaire wanyu partenaire muri iyo projet no kuvuga iki mumbarira ibisabwa nimba jewe dafise ico ndiha ndariha billet d'avion sivyo nakarorero ndariha billet d'avion ndariha accommodation hama namwe muri he salle mugure n'inzozoga mudandaze hama ubu dikonti tugire 50-50 hari abantu babitahuye kandi twakoranye neza cyane hanyuma ariko kubera uzi neza yuko mu miji nkawe usanga uri très fort Bujumbura ukaca wikora nko kuri Bigi ari mu Ruyigi kugira unjane mu Ruyigi umva wakoze Bujumbura allo Bigi bite ni sawa bana wumva turi kumwe twokorana Bigi ati twokorana bien sana Kigingi ni bon ati none bimeze gute bana Kigingi ariko ubu wese bimwe byacagengwa ajyaya umviriza arashiramo yarashizemo uburyo ubuye turagabura ngo ivyo ni biki abantu bagashavura ngivyo ni biki ngo turaba mu kanwa nkande ngo mbega ngo ejo ngo azoshaja kugumura abandi ba artiste kumbe urumva mengo nakantu ngiye kwibira uravyumva abo rero babazi ico bakoze c'est abo rero bafise umutima mubi wo gushaka gutanga des miettes ku ba artiste bakaca bashaka baravuga bari bazi ngo benshi bazi ngo ntavyo nzi kandi jewe ndi umuntu sinkunda kubandanya isaku ariko narabimenye ngo ivyo ni biki ngo kuva na kera ngo umu artiste aravuga amahera ngo tukayamuha sivyo ngivyo byo kunguvyo kungu tugabura kubera tugabura kubera iki mbega urazi yuko événement iyo yateguwe DJ événementiel sono salle vyose bihari umu artiste adahari urubanza ntiruba ariko ivyo bindi vyose bigenda habanza kuba umu artiste ibindi rero bikarondegwa ahari rero sinumva ukungene yoja mu kibanza ca nyuma ngo ahembwayo tumuhaye wagira abantu baba hanze niho rero nca ndakubwira yuko n'abantu bari hanze hari abantu bari muri ibi bintu bumvise ngo birimo amafaranga bakabishoramo nyene amahera ariko batazi n'ivyo barimwo hari abo usanga atavyo bigeze bakora ngaha mu Burundi ndabazi benshi cyane atavyo bigeze bakora mu Burundi bashika hariya bakagira ugasanga l'artiste agacira ashaka kumuha ntakumuhaye ugasanga ushaka kumufata nk'umuntu asanzwe alors que mu bisanzwe c'est une célébrité urabibona ni byinshi rero sino bivuga ngo ndabimara ariko ni byinshi kabisa ku mpanuro wangiye mvuga cyane nuko mu artiste w'umurundi jewe ngwana yuko yogira ikintu atahanye gateza imbere umuryango hanyuma les artistes twiyubahirize baza abagenzi bawe baza abamaze kugenda baza ati bimeze gute jewe ndamaze kuzunguruka antuka Imana vraiment ihabwa icubahiro ahantu henshi ubu uyi Allemagne narayenda yibonye sivyo ahantu yitwa Hanovre ni ahantu heza cyane hari abarundi baryoshe hari abajeune benshi baryoherwa sivyo uwo mu artiste uwo muntu w'umu événementiel neza kubwira ngo wapi ngaha ntaba niko badiringa ngo nta bantu bahari kweri ko bigutwaye iki gutelefona abamaze gukorera Kidumu grand frère naka woshwa kumba mbega ntuze hameze gute mbega ubona no diringa ubona noronka abantu ituje muri ya mabrado fere y'abasani bitakenewe twiyunga ahubwo kugira dushe kugwanya ivyo bintu byose byoza bitubuza kuronka ico twategerezwa kuronka ubaze bagenzawe ubaze wamaze kujayo ubaze wamaze kuja Genève ubaze wamaze kuja Ottawa Montreal gutyo hanyuma ushobore kuronka ikintu kizima gihe agaciro hanyuma bigenze bizo alright asante sana ibintu ko bikoze abantu bazumvise nuko Kigingi mwe ko tujana twizira kuri ndavuga bitugenza rimwe na rimwe kumwa kutashe washaka se kumwa kutashe urakunda gutegwa ama event atandukanye mu gihugu cy'u Burundi haba King Sama Comedy n'izihe event zitandukanye
unadufitiye bishasha aya ni dusya kangahe edition ya gatanu muri rusangi na iya gatatu muri Grand Gala kuko yitwa Ntwenza Nanje ariko hariho Ntwenza Nanje zirafise specificité hariho Ntwenza Nanje kwayo hamwe na Ntwenza Nanje Grand Gala yamiba muri December iyo Grand Gala yabayeho gute ku ciyumviro c'abantu bifuje yuko tubakorera comedy y'abantu baba VIP very important people rero abo barabaho ku isi nzima barambara ati twende ushaka kuza kuri messe kuri 10000 francs twebwe standard yacu na kava tukicana madame atakavuyo atamusunikano umuntu ariko araturirimbira hagaca umwe agatwenga hanyuma ahandi ko ndakubwira uko ngene bizogenda rero kwereka igicapo twase mu gitera abayicaye gutya kuri table kwishugwe bamusukira gutya ga champagne kiwe madame ari pembeni hari umukobwa yambaye ikanzu ari imbere anatanda kaba ibirori bitangura ariko araririmba twa tuntu twa Celine Dion baramukanya n'abandi ba partenaire ego amahoro cyane ego sava rero bahana amakarate de visite hanyuma ba artiste bakaza bambaye neza bakakubita ga performance keza atatuntu tutu histoire turimwo twatundi tw'udutabu tw'abarundi urabona bakatwingana madame bafatanya kaboko gutya musi y'igitambara z'abarundi bakunda kwerekana musi y'igitambara ati arakwishesheri nawe arakwishe hanyuma bagahaguruka bakiyarurira bife nziza cyane baheje kwiyarurira tukava muri iyo pause tukabandanya rero n'abakomedien cyo gituma natumiye abartiste batandukanye no kuvuga kwinjira n'amafaranga 200 no kuvuga urashobora kugura ticket ni kuri George Agaharawe ni 200,000 muri iyo 200,000 twabazaniye kino giteramo gifashwe mu mugongo na ishyiramo gitwa Golden ariko cyane cyane la marque niyo dushira imbere akaba ariyo Budweiser cyangwa Budweiser akaba ari ikinyobwa cyambere kinyobwa ku isi cyambere kinyobwa ku isi cyashitse ngaho Bujumbura ubu turiko tugifata en canette mu misiri imbere turakironka en bouteille akaba ari kinyobwa cyambere numva ari kirinze kibi cyambere ni cyambere nyene muzozere hazobaho degustation kuvuga yuko muri 200,000 harimo ivyo gufungura d'abord ya buffet bavuga yego ya buffet imeze neza baje guherutse n'inyamirimu apana inyama gusa ni histoire y'indagara mon cher bya bintu mwongozi gwijana na 40 ivyo bishira pembeni ni indagara ni nyama na masangala ni bintu urumva Royal Palace of Fete ni specialité ku kintu cyo gufungura vraiment amashirahamwe menshi nihagirira amanama amashirahamwe mpuzamakungu nivyo vyabo kama ndabashimire cyane kubona barasuye kwemera dukorana nuko ni témoignage yuko biherutse byagenze neza rero turi kumwe na Budweiser tukaba rero tuzogira degustation ivyo binyobwa no kuvuga umuntu wese azoronka kuri table iyo nyobwa akayikonsoma kumviriza umva gute bakazane gakanye tugapime akazuba ari ibyo bifungurwa tukazuba rero dufise ibintu byinshi kuri stage aho ndabazaniye abartiste babiri bavuye mu Rwanda uherutse yarabiciye biracika public iramunsaba agaruke Rusine Patrick Rusine rero ubu uye yagarutse akabazananye n'uwitwa Muhinde akaba ari abartiste bakomeye cyane abantu bakunda kurikirana Genzi barabizi n'abartiste naremereye kuzana nka Muhinde yari ikintu namwemereye kandi aramerita gose abantu bagufi ya muzoze arabaha agaciro cyane hanyuma tuzoba turi kumwe n'abartiste biwacu turi kumwe na Ismail Gasore Michael Senganzi Raoul Rubig turi kumwe na kubera Ntwenza Nanje urazi ko l'objectif ari gutanga kugira découverte gushira ahabona ayandi matalent turi kumwe n'umupeti twa Loïc abantu benshi nibamuza nibaza ko ari mu bapeti barinda batanguye amaprank muri ville akabanza akakuramutsa wanse akakubita umugera umuntu w'inyuma akaca kuramutsa hariho n'ibinagira muri bus agakoma induru tu video twabaye virale yego no kuri stage rara performing hari undi mupeti twa Nere avuye Igitega zo bari kumwe na Kim Kiwi turi kumwe na Audrey yaramaze iminsi Jesus Audrey agarutse turi kumwe na umu Mike nane umu MC ego hari umu MC yitwa Miguel nawe nyene ni découverte ego asanzwe akora ku radio Buja FM turi kumwe na Marlesh ku MC bazofashanya turi kumwe na umu DJ yitwa Mike mwana mutoyi cyane avuza neza nawe nyene découverte urumva si kirazira kwigungana na stage kirazira kwigungana ego hari j'aurais aimé gutumira Runtown DJs ariko turamaze gukorana kenshi et pourquoi pas nabo oye abandi bashikigwe muri twari kumwe hariya kuri mess tuha abandi ego abandi bagashikigwe urisiga ko umutima utagize ko oya kigingi no wambira ntwaye muri La Bamba nubwo mbere nakoreye ajya amafaranga mu ego utegurisha igana gishimye mu munsi umwe we rero azoba n'ayandi ma surprise menshi hari abana bariko baransaba gutamba
hariho umuvyeyi yandugikiye aka video umwana wiwe agira komedi ego urumva nk'uyo oye ni occasion nziza kwerekana plus umukobwa hari ni byinshi turacari ko turakira azoba ari soirée iri multicolore hazoba hari ibintu byinshi umuntu azohaguruka tambe yicare dufungure dutwenge turyoherwe ni ambiance iri nyene sanga pika kigingi azoba ari ku munsi w'Imana buca arakazi tuzotangura 17h nukuvuga live band izobitanguye kuvuza canke DJ sindagira programme ariko nibaza ko ari ivyo 17h niyo yanditse no kuri affiche hanyuma abantu benshi mpamagarire ni na benshi bariko baragura amatike natangaye cyane hari abantu benshi baza muri December hajya ahi Bujumbura hari diaspora nini gose cyane gose ego ndamutse abantu bari muri Sweden bazoza banyandikiye bamaze kugura amatike hari wanyandikiye ngo hewe ngo yana ngo kaya kantu vraiment uno musi ngunza kwirirwa ndarondera ngo ako gaharawe natwenze yashatse kuvuga agaharawe alimentation wako gaharawe ngo ahantu ngo amatikari niho yasaga harawe ni alimentation agaharawe ngo ako gaharawe ngo niho bambwiye ngo agaharawe ngo yibaza karakantu bane harabari muri Canada ndabahikaze nabaza kubona iyi video batabizi yuko dufise igitaramo dimanche baze cyane ni kuri Royal Palace ni hotel ikibanza ciyaguye hari abantu benshi bazi ngo ni kuri hotel hajya kuri hotel ahubwo tubabwira hariho bazucabona uwashitse wowe ucabona ni ruhande en fait l'hôtel iri ruhande irafise iyindi rero nibaza no yita domaine yagutse iberamo ma mariage ifise jardin nini cyane ni juste urupangu rukurikira hotel irafise ibiti biteye imbere yayo murabizi birebire ariko murabona parcelle iruhande uri kuva mu Kinindo iri hirya no kuvuga côté droit avant kushikira hotel tubavuge ko ari kuri Avenue du Large ni Avenue du Large noneho bazobona ego dushimire uzozimira zoca ndondera shimire rero ngigo ko nshimira abantu bari baradutera intege nshimire bari baradufata mu mugongo en premier lieu dushimire Glodimpex ko nabivuze riserukira rizana ibinyobwa vya Budweiser Corona Stella Lef n'ibindi binyobwa byinshi bizoba bihari Smirnoff Tusker Guinness n'ibindi nibo bafashe kino gikogwa bakagifata mu mugongo ariko nitworeka gushimira Irebe FM bashoboye kuza barabimenyekanisha biciye mu ma sport muri sport na cije ngaha dushimire ADMC nayo nyene biriko biracako dushimire n'abandi rero bariko baraza dushimira amasosiyete ariko arafata amatable kuko nibagiye kubibabwira kwinjira ni 2 millions ni 1 million par aba individu basanzwe individu batanu bagira 1 million les sociétés bashaka une certaine visibilité pour éviter yuko benshi urana uyiriko urabasaba mu mpera z'umwagira ngo budget yaraheze marketing amahera ya marketing yaraheze ariko naciye ngira akantu ka offre ndabagira aga package ka 2 millions d'abord bazari 5 ushaka kuzana ari directeur général commercial na marketing sinzi mukicara muri 5 na hantu vraiment hubashwe kandi nkaca personnaliser votre table no kuvuga nkayishira ko ikintu kigaragaza ko ari table yanyu MC nta kinda kubitigwa no kuguma asubiramo hanyuma nzo bafise des écrans aho rero mushobora gucisha ko mukamenyekanisha ni byiza yuko mumenyekanisha ibyanyu kuko hazobara abantu baba boss bafise yandi ma société si tu as une imprimerie si uri mu imprimeur nibaza ko bavuga une imprimerie ni hensi uri mu imprimeur urashobora kuza akaba ari mu boss azokenera ibintu yimprimi wawe sintwara umwanya abandi rero ndabashimiye kandi cyane kubona mu amaye kano kanya ndabifurize kumererwa neza Irebe FM hajya bavuga Irebe canke Irebe yego Irebe bisigura iki Irebe ni kibanza citeka hari bwana umwami yakiriramwe abantu urumva ko bica bijana n'ivyo vy'iwawe Irebe ari ni kibanza kiribiya urumva ndabashimire cyane mu ndeke rero ngende kubandanya ntegura iryo rebe ryo ku munsi wa Mungu nzokwakiriramwe abashitsi muri ntwenza nanje gahongala kabisa jeje ngenda gushimira bari tutuvuza publicité yawe ariko kandi uko biri kose nta VIP washizemo ni juste gusa niyo 200,000 cyangwa 1 million iyo million nizo 2,000 nta vya VIP nta vyiki no je nibaza yuko ni VIP deja soirée ubwayo ni VIP so umuntu yumva yuko yoba ari mu VIP plus ashaka kuturondera tukarondera intebe ndende isumbiza abandi tukarondera intuze ariko jewe ego n'ama avantage ariko nibaza yuko umwaka nashimiye kugira gutyo wowe nashimiye kugira gutyo abantu bose bazoza bazoba bari bazoronka bimwe ariko kitabuza yuko site VIP nibaza ko
bizogaragara ko ngene wifata umwe azonywa Budweiser cyangwa uwundi anywe ntuze ariko hariho akarinari uzotuma akarinari ikibanza ariko kizoba giteguwe neza pour tout le monde hanyuma pour iyo 2 millions nayo urumva ko atari VIP hari abamwe babimbaza ngo mbe 2 millions ngo ni VIP non 2 millions c'est pour les sociétés amashira hamwe ashaka kumenyekanisha ama assurance ama banque ama société atandukanye ama imprimerie byinshi bitandukanye murahawe ikaze ni 2 millions mukaza muri 5 et vous participez à l'événement niyo sponsor mushoboye gutanga même temps vous participez kugira dushobore kutezanya imbere merci beaucoup yateka kugira kigingi murakoze namwe ryari teka kubana namwe nizere yuko aya majambo navuze atawaza gutsitaza kandi nihagiwe wasitaza ndamusaba imbabazi ntawe niyumviriye n'ukuri ngo by'umwihariko nsabye imbabazi nizere yuko mubandanye mutera imbere ndabibatubiye cyane ndakwifurize mariage nziza bigi nta wari urazi ko nari kuba kwakundi nkambara cravate nkafata micro ariko narafashwe ariko envelope yanje ebana itegerezwa ubu ngo basigaye babikorera ngaho indani ngene zumera amashi ngomera amashi big kigingi nawe nyene tubane ko nganye muvanye ku munsi w'ejo natasha numva rindira none big kigireka reka kiginga bikora nyegeza kirazira oya nta nakimwe kiginga jera abacugira kandi nuriya wakera ego yakira nawe kigi kubera kuja hanze ukagaruka ntugumeye era abakameramani havangirira nabo ingo utaje utegeza kwinjira ingo muri kamera ingo nta nakimwe cyane bivamo ingo nta nakimwe kigi kubera kuja hanze ukagumugaruka ntugumeye ninagumayo ntabyo muzomenya d'abord ninagenda ngiye kugumayo ntabyo muzomenya ubuye ngenda wowe umenya ko nagiye hanze kubera afishe ariko ninagenda nzogenda nk'abandi barundi benshi nta bantu hora muri quartier uzumva ngo nakago pe yaragiye uyagiye kera nanje muzogwe ngo kigingi muramuruze ko pe uzobugiye guhera mu gihugu cyawe ivyo na cyo cyose aho mbona yuko hari fresh yego hari fresh ahantu hagutera fresh nzo hakubwira ejo urakoze urifuza ko umwana wazo mukomeye ni abafise iyo ngabirano ni abazobikora bikunda sinzomuhata nk'aba bavye bacu bakera mu myaka yera bashaka yuko ngo toute la famille c'est la famille des médecins ugasanga na passion irimwo ya nimba ari kintu ari passionné nkabona ko abikora bikunda atabikorera amafaranga canke atabikora ngo kubera nje nta nagahato nofa ndabigize yego kuko ni ibintu nabayemo ndabizi babizi kungene twakuze umuvyi ashaka yuko tuja muri biro ubundi afise biro jari ikintu mpora mvuga nti mana ahari muvyeyi wanje ababibona nunega weka kiginda kurabye aho ubona zohafuronka ibiro wicare mu biro ofisa nziza by the way ubuye nicaye mu biro kandi kubera comedy ni ibintu mu myaka yeze atamuntu yabyibaza rero umwana wanje ico azokwifuza jewe nico nzomuganishamo nifuza gukina football ari umukobwa no kuri sinzomwankira nifuza gutamba muri club traditionnelle akabigira professionnelle nzoyimujanishamo gutyo ndamushigikire ikintu nzomwankira ni ibintu byo kunyura umugi ni ibintu byo kwigira umusazi ni ibintu byo kurwana yandero y'ikirundi ivyo sinzomwemerera kujya nanje umuvyi atanyemereye kandi nibaza ko ari ico navuyemo kubera kujya kwanka ku muvyeyi wanje yego Merci beaucoup. Asante. Merci beaucoup. Hanyuma nzogumiza kadafime. Nabonye abandi bagira bameze gutya. Ariko urana ko nari kurego ariko kweri kutashizeko. Navyi oya kubera urumva ndi umupeiza marone. Ibintu by'ubustare byaranyiye atseraza. Ubisanzwe bani nyene kandi rero zurabe muri filme muri salle canke hano muri conference do presse zubirabe. Nta artiste yunamamira gutya. Bose bameze gutya. Pati yatindi iminwa urakoze kuri ico kibazo jewe hari ikintu kimwe nari navuze werutse umuziki anyway by the way another day in paradise you see merci beaucoup ndabashimire kandi abareke mubandanye mukora murakoze cyane Irebe FM